Mbo ikintu notumirira abantu batarakizwa batarava mu byaha nuko bokumvira ijwi rya mpwemu yera kuko ashobora kuba yarigeze kumva umuhamagaro wo gukizwa ariko akagabira ijwi rya mpwemu yera nuko bava mu byaha bakizeresha umutima yuko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko yitanze ku bwacu byari byacu bigabitanyo ni kuvuga yuko nkuko uvuga ngo ngiye ku kazi bisaba yuko umuntu agiye guhembwa asomwa amazina imbere yiwe yaho yagize ntiyanditswe niko n'igihe Yesu azuza gutora ishengero kuko Yohana yarabivuze neza ari mu kizinga Patimu ngo mbona igitabo ukizingururwa ngo cyanditswemo amazina y'abera uko biravuga ngo nkineye ab'imitima imeneze twebwe nk'abahamagawe n'umwami Yesu Kristo ngo tuyikorere nuko duhagurukana ingoga tukaduga imisozi ibiyaya hirya no hino nk'uko ijambo ribivuga tugasemera n'ijwi rirenga tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu kugira ngo na wa muntu atarakizwa canke se naho yabuze inzira abone kugira ante gukizwa biciye muri twebwe ibikoresho. Mwirembo TV. Nshuti bagenzi turabaramukije cane tubifuriza musi mwiza ego turabahaye ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi aho dufise umushitsi wacu ngaha yatugendeye umushitsi wacu meze neza Ego meze neza aho waciye hari amahoro neza cane hari amahoro ego okay amazina yaje nitwa Pacifique niyo nkuru ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mbaho haruguru mu Kinama muri karite Gitega ego mbe hagiye usanzwe ukorera ibikorwa vy'Imana hehe okay mwishengero riri mu Ruziba ryitwa Peniel ego niho wahereye kuva niho wavukiye mbona kuvuga yuko ubushize nabaruguru gatoya muri Kabezi ariko maze kwegera ino nje kwishure bitani mu Kirakanda mu Ruziba niho bunkoreye ibikorwa by'Imana. Iyo eglise uvuze Peniel niryo watanguriyemo niryo wabatirijwemo kugeza n'isaha niryo urimo oyaha natanguriye muri eglise ya Katolike. Wahereye muri Katolike? Niho nahereye. None byagenze gute ugira uve muri Katolike uja muri Peniel? Mbo ni kuvuga yuko ngerageze gusoma Bibiliya hamwe no gutahuzwa kwa mpwemu yera byaratumye gose nsesangura Bibiliya hari ibinagenda abona bimwe bimwe bica bituma numva nyine gose yuko shobora guhindura hama maze kuva muri Katolike maze gushika muri Peniel nivuga ko nabonye ubwiza bw'Imana bwiyagura gose muri jewe cyane ingingo gose yo gukorera Imana ata kwibanira nidegembya numva nyene ndabirimo ndabikunze. None muri Katolika wasanze aho wari uri muri Katolika wabona umenga inzira wafashe siyo wabona kumenga muri Katolika siho wogumye usengera kubera ko impamvu mbi wahagayemwo ukabona muri Peniel niho sawa? Okay nivuga yuko muri Katolike ntabwo nahagaye ngo nuko ari habi ahubwo ni kubera yuko umuhamagaro wanje nasanze tudahuje fresh kuko byarangora cyane kuhaguruka muhira ngo ngende mwivuga butumwa nk'ahandi hantu ariko maze kuvuga yuko ishobora guhindura nkafata ingingo yo gukizwa nibwo naho y'umukozi w'Imana aranyigisha arambwira ngo urakwiye kwakira Kristo Yesu akakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Urumva waciye ukizwa ucurava muri Katolika ucuja muri Peniel be harya Pacifique gukizwa ni iki? Hari abantu benshi tudatahura gukizwa icarico. Sawa nivuga ko gukizwa Bibiliya twisunze ijambo ry'Imana ari mu Baroma haravuga ngo akanwa ni k'umuntu yaturisha akaronka agakiza kandi umutima n'umuntu yijeresha akaronka ukugororoka. Yohana 1:10 aravuga ngo kuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Maze kusoma iyo somo ri muri Bibiliya canumva yuko ari ikintu nkihajije cambona kubikuye ko nakira umwami Yesu. Kumwakira mbe umwakira ucishije mu nzira yahe? Kwakira umwami Yesu Kristo umwakira ucishije mu nzira yahe? Ni kuvuga yuko ni rya jambo ri mu Baroma havuga ngo akanwa ni k'umuntu yaturisha akaronka agakiza kandi umutima n'umuntu yijeresha akaronka ukugororoka. Ni kuvuga yuko Yesu yaravuze ngo nimwagira isoni ryo kunyaturira imbere y'amaso y'abana b'abantu nanjye nzogira isoni ryo kubaturira imbere ya Data.
nivuga yuko rero igikorwa kiba kihari bwa mbere bigusaba kwizera ko Yesu yaje hano mu isi yambaye ishusho y'umuntu hama akitanga ku musaraba agapfa nk'uko yari yabivuze ngo inyuma y'iminsi 3 ngo umwana w'umuntu azozuka. Ukizera ko Kristo yaje kandi ukizera yuko yazutse, kandi yazutse yaravuze ngo noneho ngiye kugenda ngo nzagaruka nje gutora ishengero. ariko kumbwira amajambo y'Imana nakubajije no gukizwa narakiriye agakiza, nakubajije agakiza ni iki? Nivuga ko ko bantu tudatahura agakiza icarico. sawa, nivuga ko agakiza ni kuva mu byaha hama ukaba umugororotsi ukagororoka, ariko intambuko ni kimwe navuga. Nivuga ko ufashe ingingo yo kuva mu byaha, nivuga ko wigira n'inama yo kwakira umwami Yesu. Umaze kumwakira ukitwa umukizwa. Nivuga ko umuntu akira ingwara yaragwaye, kuko kera je ntarakizwa nari imboregwa, naraboregwa, nakora ibintu bibi, nagira mu ngeso mbi, ariko maze kwakira Kristo Yesu ibyo narabikijijwe ndabiheba. Urumva warabikijijwe, urumva bari muri katolika rero ntibakijijwe, niko ushatse kuvuga? Mbona kuvuga yuko ibyo ni imyizerere y'ishengero, ariko ugiye gusoma muri Bibiliya Yesu yaravuze ngo ntimugacire imanza abandi. Sishobora kubacira urubanza, ahubwo ni kuvuga yuko ico twahamagariwe nuko gusa twobwira abantu bakava mu byaha hama bakizera umwami Yesu bakihana. Iko rero niko gukizwa. Ariko Pacifique wambwiye muri katolika waraboregwa, kandi abakatolika baranywa inzoga. Je nari mboregwa. Wari mboregwa. Rero ucuratahura umwami Yesu Kristo nje kumwakira nongere nkizwe, adufatirira muri katolika ntibakijijwe. Ni kuvuga yuko ugiye gusoma muri Bibiliya ni kimwe nakubarira, urashobora kubona ukuri kwinyegeje muri Bibiliya. Katolika narayikunda kuko nayikuriyemo, ariko ikintu kimwe cyatumye mvayo nuko nasanze hari ibintu bibiri tutahurizako. Nivuga ko ari ikintu kimwe nagiye gusoma muri Bibiliya, burya kwakira umwami Yesu nasanze ntabyo twe twakora. Nico kintu ca mbere cyatumye mvayo, hama bituma ngenda mu shengero y'abarokore kubwo umutima wanje numva gubikunze. Ikigira kabiri, harimwo nk'ibisabisho bimwe bimwe nahora twahora dukora n'ubu birakogwa, ariko narumva ko neza sindabinezerewe cyane, bica bituma mpindura ubwigenge kuko nari mfise uburenganzira bwo kubwirane bwo gukorera Imana ahisanzuye, numva ndabikunze kandi abinezererewe. None Pacifique ubucu vuga ati reka ngende muri peniye ntangure gukorerayo ibikorwa vy'Imana, ntangure ntangaze ivuga butumwa, niko biri? Ego niko biri. None Pacifique watanguye ryari ikintu cyo gukora ivuga butumwa? Nivuga yuko je nakijijwe mu mwaka wa 2022 mu ntango mu kwa mbere, maze gukizwa hama cyambatizwa mu mazi menshi 24 z'ukwa gatandatu 2020 nyene muri uwo mwaka nyene. Nivuga ko maze kwakira umwami Yesu nkamara no kubatizwa, nahise mfata ingingo nazingure Bibiliya, nsoma ahantu Yesu yavuze ngo nuko nimugende mu mahanga yose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Burya ca ndibaza none ko Yesu yaturungitse kuvuga ubutumwa bwiza, mbega je ndindiriye iki? Ko mfise abagenzi benshi babajene, mbega hoho nibikwiye yuko nshobora kuva muri bo hama nanje ngo ngaruke kubigisha? Niyo ntumbero nafashe yo guca ntangura mu ivuga butumwa muri uwo mwaka nyene. Kandi uri umujene nyene wanabivuze nako? Ego ndumujene. Kandi turazi ko abajene kenshi nabaguruguru mu bintu vyerekeye inkundo. None Pacifique ntukunze wewe? Ni kuvuga yuko nubwo ndumujene sinovuga ngo sinkunze. Oya. Vugisha ukuri umukozi w'Imana. Yego. Nivuga yuko ndakunze. Ariko maze gukunza biravuga ngo canke se nk'abavyeyi bagenda duca imbere b'impwemu, abakozi b'Imana batandukanye baratubwira yuko copinage ari icaha. Kandi ntushobora kuja muri copinage ntushobora gushika muri fiançailles utaciye muri copinage. Nivuga yuko ibyo igihe cyarashitse, ndavuga ati burya rero ndiko ndakura, harageze aho yuko nanjye ndondera hama nungura umuryango. Birashika hama ndasenga Imana, maze gusenga Imana kuko nari mfise ingeso nari maze igihe manje ndasengera, mvuga ati Imana uzampa umuntu tubana ameze uku. Ibyo nasavye Imana irabimpa. Imana imaze kungendera nibwo nagiye kurondera uwo muntu. Namaze muri copinage indwi zibiri,
hama cyane ndabimenyesha umuryango. Ego none nk'iyo uhora umutumira iyo ufise nk'ivuga butumwa ahantu ni uvuga ko akenshi turakunda kujana. Murajana. Ego none nk'ubu iyo uri imbere yiwiwe imva uri imbere y'ishengero uriko uravuga ubutumwa bwiza ukaba umubona imbere yawe byifatamwo gute na twa tujambo nyene hari uhora umubwira ukamubwira ngo uramukunda muzobana ibintu nk'ivyo twa tujambo turyoshe nyene mubwira abakunzi banyu uhora uvyifatamwo gute iyo uriko uravuga ubutumwa nyene niyashu abana turabibona ingene biba bimeze. Bo ni kuvuga yuko arabizi iyo je mpagurutse ngiye mu murimo w'Imana turi kumwe uwo mwanya nta sheri ishushu nta turakundanye oya kuko je mission mfise ni ukuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abatarizera umwami Yesu bizere umwami Yesu abataramwakira bamwakire. Iyo mpwemu yarambwirije kugenda kubwira abantu kwihana ndaginda sindaba ngo turi kumwe ngo twagendanye oya ngo turi kumwe icyo ushobora kugifatira ko namba kubera iki kandi ari imbere yawe umukunzi ukunda nyene uravuga ati umukubitishije kwa amaso nyene uri kuravuga ubutumwa uravuga ati nushigikira he nguyu ucuvyifatamwo gute canke urishigikira. Bo ni kuvuga yuko ibyo ushobora kubibona mu gihe uvuze ngo ndahagurutse ngiye kuvuga ubutumwa sero n'umwanya uburimo mu yandi majambo hari ibyumviro bitakuzamo muri wowe kubera ko uba uri connected cyane n'Imana bufise ico umaze igihe uri kuvugana n'Imana uba ugomba gutanga ubuzima ko ari kubakumviriza. None ko wafashe iyo ngingo yo kuvuga ubutumwa bwiza none washatse gushika kuki canke avantage irimwo muri ivyo urimwo niya? Okay, avantage Yesu Bibiliya iravuga ngo ndaza vuba kandi nzanye ingero. Ni kuvuga yuko nimba Yesu yavuze ngo ndaza vuba wibuke neza yuko Bibiliya itubwira muri Matayo 28 nuko nimugende mubwira amahanga ubutumwa bwiza. Mission Yesu yarafise kwari kuza kuvuga ubutumwa kwari kuza kuducungura ku musaraba. Wowe yararangije ahejeje aca dusigirira agaravuga ngo nuko namwe nimugende mu mahanga yose mubwira abantu ubutumwa bwiza. No muri Mariko arabivuga neza ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Iyo mpaguruje nkagenda kuvuga ubutumwa bwiza hakagira umwe canke babiri bihana bakava mu byaha bakakira umwami Yesu menya ngo ni kuvuga yuko hari ingororano mu majambo muri Corinthiens havuga neza turuwa 10 jusqu'à 15 ngo kuko ivyo dukora muri nosi bizaduhesha ingero kandi ibi biravuga ngo uzi gukora iciza ntagikore wazobihanirwa. Yego kuva mu byaha wotumirira abagenzi canke abariko baragukurikirana batumirira kuva mu byaha ukabasigurira impamvu we nkawe ukuntu wavuye mu byaha ukababwira basi ukabasigurira nawo nyene bakumva ngene kuko hari abatarakizwa ubabwira iki wabatumirira iki? Bo ikintu notumirira abantu batarakizwa batarava mu byaha nuko bokumvira ijwi rya mpwemu yera kuko ashobora kuba yarigeze kumva umuhamagaro wo gukizwa ariko akagabira ijwi rya mpwemu yera nuko bava mu byaha bakizeresha umutima yuko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko yitanze ku bwacu byari byacu bigabitanyo. Ni kuvuga yuko nkuko uvuga ngo ngiye ku kazi bisaba yuko umuntu agiye guhembwa asomwa amazina imbere yiwe yaho yagize ntiyanditswe niko n'igihe Yesu azuza gutora ishengero kuko Yohana yarabivuze neza ari mu kizinga Patimo ngo mbona igitabo ukizingururwa ngo cyanditswemwo amazina y'abera gisigura yuko nshobora gukorera Imana ntanditswe mu gitabo cy'ubugingo cyangwa se naho ntariyandikishije ukwiyandikisha na kusukundi nukwatuza kanwa kanje ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwanje nkigeresha umutima ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ico notumira abandi nuko iyo ntambuko nayo boyigerako kugira ngo bikunde ntibazokwisange ba mu buhombe no kumaramara kuri wa munsi Yesu aza gutora ishengero. Wavuze ngo ijwi ngo bakumvira ijwi rya mpwemu yera none ijwi rya mpwemu yera kugira ngo uryumva gute we waryumvirije gute waryumvise gute? Okay, ni kuvuga yuko biza uburyo bwinshi. Urashobora kumva ijwi rya mpwemu yera nkuko umengana umuntu ariko akuvugira mu matwi ukumva voice y'umuntu ariko utamubona. Urashobora kumva ijwi rya mpwemu yera uri kurabona nk'umuntu umenga ariko arakubarira. Urashobora kumva ijwi rya mpwemu yera ni ijwi ryo mu mutima mu vyumviro ukumva nk'ubu uri kurarengana ujya mu ndamuramutse undi mutima ati oya ntumuramuze. Niryo ni ijwi rya mpwemu yera sero n'umwanya uba urimo.
uko niko mpwemu yera avuga. ego kuko nuko nyene avuga ntuzomubona ariko agendagenda n'amaguru kuko mpwemu yera ni mpwemu. Abatamwumva nawe Abatamumva ni kuvuga yuko urasenga Imana, umaze gusenga Imana hama nivuga ko nubwo uba utamwumva ariko hari ijwi ryo mu mutima n'umupagana araryumva mu gihe yigeze kwizera umwami Yesu. Kuko akarorero je nibuka narashobora nko kunwa nk'inzoga naborewe cyane kuko narasenga hama nkaca numva ijwi rimbwira mu mutima nkumva ngo ndiyagiriza nkumva yuko umenga no biheba kunwa inzoga mugabo kubera ko intege nke z'umutima ntibyakunda yuko nshobora kuyiheba. Niryo nijwi rero ushobora kukuburira umutima wawe. wavuze ngo wigeze kuba umupagani ngo naha wigeze gukizwa akaba ari umupagani ngo iryo jwi ngo araryumva. None mu gihe naho wakuriye muri katolika, wavuze ngo wakuriye muri katolika ngo urumva ntiwari ukijijwe, mu gihe wakuriye ahantu udakijijwe uborerwa kwa kundi ukiri muri vya bindi nyene, urumva iryo jwi ntushobora kuryumva mu gihe utigeze wizera umwami Yesu Kristo. None hoho yoca akora gute kugira ngo nawe yizere kandi ntashoboye gusenga, urumva nyene ari muri vya bindi nyene, yoca akora gute? Ni kuvuga yuko bwa mbere urasenga usaba Imana kugira ngo igutahuze amajambo yayo. Ubugira kabiri ntigisigura ngo nuhasengera ntajwi yumva. Umuntu adashobora kumva ijwi rya mpwemu yera nujya muntu aba atarakizwa, nujya muntu kuva baho atarigira yumva ibintu bivuga Imana, bivuga Yesu canke se naho iryo jambo ngo Yesu canke Imana, kuko uwo muntu ntiyacumuye nta kimuburira afise. Akarorero hariho nk'amuntu kuva avuka usanga nyene ari umunyabyaha n'ukuri karabaye, uwo muntu ariko abikora ntajwi rimuburanya ko yakoze icaha. Ariko nundi muntu iyo dufate yivye nk'urutore kwa kanaka akagwa hatarusabye agaca yumva umutima umubwira ngo burya reka, urya mutima rero kuburiye kureka, urya n'umutima nijwi rya mpwemu yari kubwiye kureka. Ariko iyo wagararije hamukagwaho ukagwiba cyangwa ukarutora utarusabye, menya yuko umaze gucindwa n'urubanza. Ni vyiza yuko rero mu gihe vyashitse ufata ingingo yo guca bugufi ugasaba Imana imbabazi. Niko ushatse kuvuga. Ego. Urya atigeze amenya yavukiye mu vyaha agakurira mu vyaha kugera n'isaha ntazi gusenga icarico. None wumva nivyo nari ndakubajije, umva yoca akora gute? Ni kuvuga yuko abo rero nibo Yesu arondera, kuko biravuga ngo nkineye ab'imitima imeneze. Twebwe nk'abahamagawe n'umwami Yesu Kristo ngo tuyikorere, nuko duhagurukana ingoga tukaduga imisozi ibiyaya hirya no hino nk'uko ijambo ribivuga, tugasemera n'ijwi rirenga tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, kugira ngo na wa muntu atarakizwa canke se naho yabuze inzira abone kugira ante gukizwa biciye muri twebwe ibikoresho. Ego. Akavyumva nawe nyene bikamushikira. None ubwiye iki abariko baragukurikirana muri uyu mwanya? Ikintu mbwiye ego, ikintu kindi ku mutima mbwiye abariko bankurikira muri no mwanya nuko umuntu wese yo kwitaba umuhamagaro nk'uko mu vyashu Yohana bivuga. Murongo wa 12 arabivuga ngo ndaza vuba nzanye ingero. Ngo kandi ngo nzo kugerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Tumenye yuko muri kino gihe turimwo ni gihe ca nyuma. Numwanya mwiza n'igihe ciza cyo gufata ingingo. Ukifatira ingingo muri wewe ukizera umwami Yesu hamugakizwa. Umaze gukizwa ugahaguruka kurera Imana, kuko Yesu namara kuza nta kintu zireguza. Azokubaza mbe wakoze iki? Aya majambo ntiwari uyazi ko wabisomewe, ko wabisomye ugatahuzwa mbe wakoze iki? Ni igihe ciza yuko rero umuntu wese ariko akurikirana ino video canke se naho kino kiganiro ndagutumirira kwakira umwami Yesu. Nibigusaba ngo kwakira umwami Yesu si ibintu birebire. Genda ushikira umukozi w'Imana wizeye muri wewe, canke ugende mu rushengero wumva wizeye muri wewe, hama ubwira umukozi w'Imana gusengere, hama wature wakira umwami Yesu, kuko inyuma kwakira umwami Yesu hari ubuzima bwiza utambukiramo. Mbe hajya Pacifique. Ego. Ndakubatse gato. Ego. Hajya ishengero dutandukaniriza ishengero rya Katolika canke ishengero ry'abakijijwe canke amasengero muri rusange. Ni kuvuga yuko tuvuze ishengero ni ahantu hari abantu bariko basenga Imana. Tuvuze isengero urumva hariho ishengero n'isengero.
bako isengero ni inyubakwa. Sinzi ko ari cyo wagombye kuvuga muri ibyo bibiri. navuze ishengero Mbo ishengero mbo sero nivuga ni cyakindi nyene usanga nko mu rugo kwa kanaka dufise imyizerere y'iwacu, ugasanga nk'ahantu nko muhira mu gufungura ugasanga dufungura duhagaze akarorero mugana akarorero ntanze, hama ugasanga bafungura bicaye. Ni kuvuga yuko sero nivuga yuko rero abo bafungura bahagaze n'abafungura bicaye bose ni amafamiye ni mihana. Nivuga yuko rero ishengero ry'abakizwa canke ishengero rya Katolika ni kuvuga yuko ikintu je ndabitandukaniriza ko bivanye n'ivyo nasomye natawe no muri Bibiliya, kandi uzoshaka kugenda ubaze n'abandi bazokubwira. Ni kuvuga yuko ishengero ry'abakizwa nuko twemera neza ko dukorera Imana canke se naho twizera umwami Yesu tukava muri bya bindi nyene. Isano hagati y'ibyo bintu bibiri ni kuvuga yuko navuze ubwa mbere nkiri muri Katolike nakuriyeyo navukiyeyo gushika muri 2019 mu mpera, nta musi n'umwe nari bwumve isengesho ryo kwakira umwami Yesu. Ariko maze kuvayo nashikiye nakira umwami Yesu. Bivuga ko itandukaniro no kwizera, twego twizera kimwe yuko Imana ari imwe, kandi twizera ko Kristo ari wo mwami wacu ari umwe, ariko wumve yuko hari ikintu kimwe bidutandukaniriza ko hamwe n'ibintu batura ku mwami Yesu ari umwami n'uza mu gingo bwabo, ariko ahandi naho uravyatuza akanwa wifadikije n'ijambo riri muri Abaroma kigabane ca 10 niho habivuga neza. Ego urumva muri aho ahari ukuri basi twese twohurumbira ni nkahe, kuko numva umenga ahari ukuri mbo ni kuvuga yuko mvuze ngo ahari ukuri ngo tworumbira ngo ni nkahehe, ni ca kindi nyene amahitamo nayo wawe. Je nkikizwa canke se nawe nkimara gutera intambuko ngo mveyo nze gusengera ahandi, suko bambwiye ubutumwa ari abantu benshi. Oya, je ntayo wanje nari ndyamye mba mukumviriza ubutumwa ku radio kwijwi riremesha, kubera ko icimana yari kwimpamagara kuyikorera muri ubwo buzima byatumye nifatira ingingo je nyiri ubwanje. Mu gihe ugira ubwo buntu ntaco bitwaye, ariko mu gihe utagira ubwo buntu naho urarondera abantu bakurusha ivy'imwemu hama kwigisha bakwereke itandukaniro y'ibyo bintu bibiri. Ariko unyumve neza twizera umwami umwe. nivyo navyumvise. Ndabashimiye cyane mwe mwariko muradukurikirana mu kiganiro cacu. Mushitse uzogaruka Nta kibazo mutubwiye tuzogaruka. Hano MWIREMBO TV turakunda abashitsi cyane, mweke kugira commentaire na like byose turabishaka. Yego mwarayezagiwe. Nawe uvuze iki? Ego ndashimiye bwa mbere wewe wariko ungisha kino kiganiro, nongera nshimira n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, nongera nshimira namwe bantu muri kumwe dukurikirana kuri no kamera. Imana ibaho umugisha. Ndanezerewe cyane no kwicara hano, kandi ndanezerewe cyane kubw'ikiganiro ciza tugiraniye. Ndizera yuko umwe wese afise shwa yo guhitamo uburyo ashobora kukwifatira ingingo mu buzima canke se naho mu muhamagaro wawe. Kuri micro mwari kumwe na Nisha Imana ishimwe, nyuma ya kamera mwari kumwe na Jean Kava Burundi. Murakoze. MWIREMBO TV.